Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamvura idahita TV. Amahoro y'Imana, amagara meza, kugubwa neza no kurobanurwa mu byanyu no mu banyu. Nivyo ndabipfurije jewe Janvier Imana irambona sanzwe nteramana namwe muri bino biganiro bitandukanye, byaba ivy'iyobokamana, byaba ivy'amagara y'abantu n'ibindi bitandukanye nk'izi citation tumaze imisi tuvugana ko zijanye no kudukangurira gukora, kwiyumvira ivyiyumviro bizima biri positif, kumenya guhitamwo neza, kumenya kugwanya ubunebwe, kumenya gushiraho intumbero y'ubuzima itomoye, itunganijwe neza, kugira ngo ivyo biheze bitume tugire ya magara meza. Nta magara meza ataterambere, nta magara meza umuntu yishwe n'inzara, nta magara meza umuntu atiyumvira ivyiyumviro bizima. Nari kuvuga definition ijanye n'amagara meza yaryashira mu mpuzamakungu gita amagara y'abantu kw'isi OMS, ariko mugabo kandi sivyo ntumbereye cyane, ariko mugabo ngomba kukumvisha yuko nta magara meza mu mufuko hagaragara, novuga ngo ugomba usohogwe inzu kubera ko babuza yo kuriha, kuko santé mentale, amagara yo mu mutwe nayo ico gihe aba novuga ngo ageramiwe, kuko ubufisi ivyiyumviro binovuga ngo birimwo uruhagarara, haba harimwo stress. Rero kugira ngo tugire amagara meza hariho vyinshi vyinjira muri iyo dossier, hariho vyinshi bisabwa, no muri ibi navyo rero burya bidutumbereza mu kugira amagara meza. Izi citation aya majambo yankuraje abantu kugira ngo bashike kuri success, bashike ku vyo bipfuza gushikako, bagira ico bimariye mu buzima. Izi citation ni citation nzima zikenewe mu buzima bwacu bwa misi yose. None rero dusome amajambo ari mu gifaransa nkuko twama tubikora, mugabo tugaca tuyafashanya mu kirundi kugira ngo tuyatahure. Yavuzwe n'uwitwa Will Smith. Uyo Will Smith yavuze ngo croire en soi est la première étape pour atteindre un objectif. Si vous pensez que vous allez échouer, vous le ferez probablement. Dusubiremwo aya majambo yavuze n'uyu yitwa Will Smith. Uyu Will Smith yavuze ngo croire en soi est la première étape pour atteindre un objectif. Si vous pensez que vous allez échouer, vous le ferez probablement. N'amajambo yavuzwe na Smith Will. Uyu Will Smith yavuze ngo kwiyizigira, kwigirira icizere niyo ntambwe ya mbere ifasha umuntu gushika ku ntumbero, gushika ku ntego, gushika kuco yipfuza gushika ko mu buzima. Croire en soi est la première étape pour atteindre un objectif. Kwigirira icizere, kwiyizera, kwiyizigira, kwiyemera, pana kwiyemera ku bandi, kuba wumva ko wiyemera nawe ubwawe, ukiha agaciro, ukiyumvisha yuko bishoboka, bizokunda, bizocamwo ivyo uri kurakora canke ivyo ugomba ukore, ngo ni intambwe ya mbere, et la première étape pour atteindre un objectif. Niyo ntambwe ya mbere umuntu acako iyo ariko yipfuza gushika ku ntego, ku ntumbero y'ubuzima y'ico yipfuza gushikako. Bigomba kuvuga ngo rero kugira ngo umuntu ashike kuco yipfuza gushikako biri mu ma etape, ni intambwe ku yindi, ni ingazi ku yindi. Ntusimba ingazi ngusimbire hariya hejuru, oyaye, ahubwo ni etape par etape, ni intambwe ku yindi, ni ingazi ku yindi. Bisaba yuko uza urashika kuri ya ngazi, uje ku yindi, uje ku yindi, uje ku yindi, mpaka uze wisanga washitse, novuga ngo ku ntumbero ufise. Kandi izo nazo kiretse umuntu adakomeye neza mu mutwe, kiretse umuntu ubwenge budakora neza, kiretse umuntu amagorori yiwe novuga ngo adakwiye,
kiretse umuntu intsinga zo mu bwonko zakoranye niko abandi bavuga, kiretse umuntu novuga ngo yarozwe atari muzima, mu by'ukuri nta muntu n'umwe adafise intumbero yico yipfuza gushika ko mu buzima. Asangwa rero aba bantu bose bariko barakurikirana Ntamvu Idaheta TV kuri YouTube na Facebook zacu bafise objectif, bakwiye kumenya yuko rero intumbero bifuza gushikako, intambwe ya mbere yobafasha gushika ku byo bifuza gushikako ari uko bobanza bakumva ko biyizigira, bumva ko bafise ukwizigira muri bo, biyemera, biha agaciro. Kuko utiyemeye nta uzokwemera, utihaye agaciro nta uzoguha agaciro, utiyumva ko wewe nawe ata mpamvu yotuma utabishobora, ukaba wumva nawe ubwawe wikumira, umenye ngo nta uzoguha icubahiro, nta uzokubaha, nta uzoguha icicaro c'iteka nimba nawe ubwawe wisuzugura. Tuvuge gutyo, nimba wikengera, nimba wihana na rujongo nimbwa, nimba wewe wisangiza nimbwa kuko wumva kumengo hariya ntiwojayo, banaka ntiwoja nawe muri groupe y'abagwiza tunga bafise ibi na biriya, bashitse kuri ibi na biriya, nimba nawe utigirira icizere, nta muntu azokugirira icizere mu gihe nawe utagirane utiha icizere. Hanyuma yaciye abandanya ngo si vous pensez que vous allez échouer, nimba mu ntumbero y'ibyo wipfuza gushikako uza wamaze kwiyumvira yuko bitazokunda, nimba wamaze kwiyumvira yuko uzonanirwa, bizokunanira, ugahaguruka ngo ukore urudandazwa, wiga amashure, uzobemwo umuntu kanaka ubihawe n'amashure, uzoba umu specialiste muri iki, hanyuma ushinge ikintu cy'iwawe, ivuriro ry'iwawe, ibitaro by'iwawe, ibi nibi. Nimba wewe rero muri ya ntumbero wipfuza gushikako wamaze kwiyumvira yuko bizogwa mu mazi, bizohomba, ugahagurukira muri iyo mentality, ugahagurukira muri uko kwiyumvira gupfuye, wiyumvira yuko bitazokunda, wiyumvira yuko bizokunanira, wa muntu we uyu yaciye avuga ngo vous le ferez probablement, urumva nta nkeka bizohava bikubako, uzohava usanga vyakunaniye kubera yuko wahagurukiye mu myiyumvirire, muri mentalite, mu myiyumvirire, mu mitekerereze, kumvisho mu ngangana kinyarwanda, mu myiyumvirire yikwemeza neza yuko bitazokunda. Ico rero mu mutwe hawe hamaze kukwemeza, utusanga ukikujwe n'ibintu biri negative, ibintu nyene bica biguca intege, uca ubikora atamwete, uguma uvuga ati none ubu nk'ubu nobikora ngasanga birahombye, ko n'ubundi bizohomba, ndavyubake kubera iki? Uca usanga wacitse intege, ntugira umwete wo kubikora. Ivyo navyo rero murumva yuko atari ivyo dukeneye twebwe abantu twipfuza gushika ku ntumbero. Jewe ndafise intumbero kuri ibi vya media, sindayishikako, haracari hahandi heza, haracari urundi rwego. Noneho muravye n'aba benefice mutamubona mutsi hariho benshi basumba bakure niyo. Rero hamwe nto kwigirira icizere ngo numve yuko mfise ivyo mbwira abantu, kandi n'ivyo ntafise navyo ngo mpaguruke ndabirondere, kuko birarondegwa. Urashobora kuvyiga mu mashure. Nabonye ejo bundi amakuru mu Bushinwa bavuga yuko abantu bakora mu ibi vya media, ngo umuntu azotegerezwa kwerekana yuko yize, ategerezwa kuba afise n'imiburi ngo urupapuro rwa lisansi, urupapuro rwa
diplome ya mbere n'imiburiburi muri kaminuza kugira ngo ntihagire umuntu aza kwinfluence abantu mu bitari byo usanga ariko arahenda abantu ariko arakora ibintu by'uburofa bisaba ko umuntu akora ibintu yarize agakora ibintu bisobanutse ibintu bifite sense ibintu abashakashatsi canke abantu basomye bize b'inzobere bakurikirana bagasanga ivyo bintu ni ukuri. Ubu nimba ndiko ndavuga mu bijanye n'ivy'ijambo ry'Imana bikwiye yuko mvuga ibintu n'abanonosoye ivyigwa ndoramana bumva ko ntariko ndazimiza abantu. Nimba mpisemo kuvuga ibijanye n'amagara y'abantu nkwiye kuvuga ivy'amagara y'abantu nivyo, ariko mugabo abaganga bakurikiranye ivy'amagara y'abantu bakurikiranye bumvirije ibyo ndiko ndavuga bavuge bati umuntu ivyo ariko aravuga nivyo ntariko arabesha abantu ntariko araroga abantu natwe ivyo twize bihuye n'ivyo ariko aravuga. Aho rero bica bigenda neza. None rero ntegerezwa kwiyumvisha yuko mbishoboka mbishoboye, ntegerezwa kwigirira icizere, hanyuma kandi ivyo ntazi nkabirondera nkagira ubushakashatsi isiyera nkiga ngasoma nkagira nte, kandi birakunda hama umuntu agaheza akagira. Rero ngo hamwe no kwiyumvisha yuko nzonanirwa ntahaguruka namaze gushira imbere yanje yuko ivyo bintu ntazobishobora, menye yuko bitebe bitebuke bizohava bizonanira kubera yuko ikintu nihaye imbere yanje kirimwo esheke, kirimwo kweshurwa kunanirwa. Nuko rero none rero vuga menshi siko kuyamara. Kwigirira icizere nico cigwa cuno musi. Ufise intumbero wipfuza gushikako, ufise kazoza karekare wipfuza gushikako, ufise imigambi y'iterambere wipfuza kurangura mu buzima bwawe, hagurukana icizere muri wiwe. Niwigirire icizere, niwiyumvishe ko bishoboka, niwiyumvishe ko nawe mu mutwe wawe hatari y'amazi, niwiyumvishe muri wewe yuko intsinga zitakoranyeko, niwiyumvishe ko ababishoboye atari giturire bahaye Imana, niwiyumvishe yuko nawe bivuye mu maboko yawe ugacumukuru kabiri cuya na ya miheza tuvuga mwiyobokamana. Harimwe amajambo yemeza neza yuko Imana ihezagira ibikorwa by'intoke zacu. Abandi bavuga ngo Imana igira aho imaniye, igira icigizene mu kurema igitangaza. Aho yahezagiye amafi, iyo bataronka tujya dufi tubiri, sinibaza ayo mafi ko byari guca vyoroha iyazanana. Kumbure yacibatuma tigenda murobe hanyuma muyazana, ariko umugabo yamaniye kuri tujya dufi tubiri, bica birakunda. Abantu barenga ibihumbi bingahe baragirane imitsima, ngira ngo twadutsima 5 nimba mvyibuka neza, udufi tubiri n'udutsima 5, no kuvuga udukeke canke se sinze kuruvuga amabenya. Tuvuga uburobe twebwe ababo, tuvuga uburobe ubuswage 5 n'amafi 2, kandi hino bavuze ngo dufi urumva si vyabi novuga ngo bibarene canke biki, no dufi nyene urumva umuntu ashobora gutekera mu bibabi hanyuma akagenda twitwaje nk'impamba kugira ngo have afungurira iyo yagiye ku rugendo. Muravyumva nyene ngene bemeza, novuga ngo ni utunyamunyamu. Urumva rero burya tujya dutsima 5 yo tutahaba. None Yesu yacagwiza ibihe, ngira ngo yaguca hindura amabuye imitsima, navyo biramushoboka. Ariko mugabo ngomba kwereka yuko niwahaguruka wifitiye icizere, Imana izomanira kuvyo ukoze, hanyuma rero bigende neza. Bakunzi ba Ntambwe Data TV, tugarukirize ngaho ko ntamagwara ahogwa, turacariho ngo tuzoganire vyinshi cane biri mu mutwe, biri mu mutima, biri mu yerekwa rya bino bikorwa. Burya iyiracari novuga ngo service minimum, ibikorwa vyibanze, ibikorwa novuga ngo kugira ngo gusa ntihaba agacerere kuri Ntambwe Data TV. Nayo bundi uburyo twifuza kubikoramwo subu, twifuza kubikora mu bundi buryo busumba buno, ahandi atari ngaha ku akazi kamaze kugira nte guhinduka, hanyuma ibibanza bigahinduka, imyanya igahinduka, no mu mufuko hagahinduka. Rero kandi ivyo vyose
tuzobishikako. Mushishikare rero kubana nacu muri no service minimum mu kurindira yuko ibihe bizohinduka ibintu bikagenda neza. Uyu munsi hasumbe jo hahise kuri Ntambwe Idaheta TV. Nibaza yuko muravye ibiganiro twatanguriye ko kera uko byari bimeze n'ivyo dushira kubu hariho novuga ngo ivyahindutse bitari bike. Rero nizera ko nibindi bizokunda kuko haracari intambamye mugabo nazo turiko turahangana nazo zizogira zizovaho. Intambamye zifatiye ku bikoresho, intambamye zifatiye ku bibanza, intambamye zifatiye ku buzima bwa misi yose, intambamye zifatiye ku myanya n'ibindi. Ariko iyi myaka yose tumaze dutanguye twagumye turondera. Narababwiye ko iyi microphone nayiguze nkiri Zambia muri 2019 ndiko ndarondera ngo ndabingene byogenda. Haragerege mbona umengo nyene nta n'ikizomarira, na cyane ko hari izindi zitwa ngo ni condenser microphone condensateur, ngira ngo niko bayivuga mu Gifaransa sinzi, zazi zo mu studio ibintu nyene nk'ivyo. Ariko munyene ejo bundi ndayihinduriye kablo numvira avuze ivyari byaranciye intege, mbona umengo nta kizomarira, byari byuko haca humvikanamo amaparasite. Mugabo mpinduye kablo nkashiramwe yindi, mbona biciye bikunda kandi ikinyorohera gusumba bwa bundi bambara gutya, kubera ko burya ni mpaka ubusharije. Iyo wibagiye kubusharija ni kibazo, hari n'igihe katse ugasanga ntikaka neza, ugasanga nyene nikakwereka yuko katse ntunamenye ngo mbega gava kanzimira ku mugabo. Iyi ntizima kamera osirontake iba ikirimo umuriro, iyi nayo nta mapire nta gusharija. Urumva nyene mbanze yuko doko rero bashasha mufyode kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo. Mushishikare kubana natwe, mutugirire icizere. Twe twaramaze kwigirira icizere ko bishoboka, tuzobishikako, tuzoshika kure hasumba ngaha. Kandi ibiganiro ducisha ko nta burofa buzobamwo, ni ibiganiro vye influence abantu gukora ibintu biri bizima, ni ibiganiro vye impact abantu. Nigeze kumva umuntu umwe w'umugenzi wanje nawe nyine ambwira, yigisha muri kaminuza y'u Burundi, ambwira ngo ibintu byo kuri YouTube bimeze gute, ngo nko kuraba ikiganiro vraiment ingene tukitwigisha, ukatubwira ibi ingene umuntu yoga ibi, ingene umuntu yokwirinda ingwara nizi kandi ugasanga ni ibintu mu buzima bwa misi yose abantu benshi bakorokeramwe batazi, mugabo ugasanga nta bantu bari kubarabiraba. Nuko bimeze rero ibyo kubaka imbuga barahurumbira cyane, ibyo gutwenza, iby'amakomedi, hanyuma bikarangira nyine umuntu atwenze agakumbaga n'imbavu zikagira zikasigara. Ariko ibi by'inyigisho nyine ugasanga nyine nuko nyene, ariko mugabo turakomeje kandi urugendo ruzoshika kure. Rero nagahwane mu biganiro by'ubutaha.